kenshi bijya ku masaha bita les heures de pointe bisi kuva na kera zamye zikena ayo masaha nayo kenshi usanga ari amasaha yo mu gatondo no ku mugoroba abakozi baje ku kazi canke batashe mugabo rero vyagiye birongerekana muri iminsi ya nyuma kuko urabona harafashwe ingingo ibuza gutumiza mu mahanga ziriya modokari zinyongerwa ibubafu zijya bita main gauche inyongerwa iburyo bakunda kwita main gauche. Iyo miduga rero kuvaho iyo ngingo ifatiwe mu mwaka wa 2008 biboneka yuko izari zihasanzwe zagiye ziragabanuka ku rugero rw'uko ubu usanga imiduga itwara abantu n'ibintu itwara abantu cyane cyane ngaha mu gisagara cya Bujumbura yaragabanutse cyane. Nibaza ko nako kantu ushobora gusanga rimwe na rimwe gaca gatuma abantu babura imiduga ku rugero ruri hejuru ufatiye kuko byari bimeze mbere. Kuri ico kibazo hariho ingingo zimwe zihuta ishirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu ryabaye rirafata nazo zikaba ari nko kurabona benshi mukunda kuraba ku bituro murabona ko ubu abantu benshi bashirwa ku murongo kugira bashobore gutonda bakurikirana uko bashitse. Izo ngingo rero ni zimwe mu byo twakoze mugabo hariho no muri kazoza ibyo duteganya gukora. Ubu turamaze iminsi tusigurira aba transporteur dusigura abasanzwe bakora uwo mwuga ko atayindi nzira dufise yo kugira dukure mu nzira ikibazo dufise atari ukuja mu mashirahamwe. Ubu rero hariho amakoperative tumaze gushingwa ishirahamwe ya Trabo ririko riraba ukuntu dushobora kwegeranya aba transporteur tukabashira mu runani rw'amakoperative hanyuma tuguma tuvugana na leta kugira kuko igisata cyo gutwara abantu n'ibintu n'igisata kigoye mugabo kigoye kandi ari gisata cyerekana isura y'igihugu cyerekana uko mu gihugu vyifashe. Nico gituma turiko tugerageza gukorana na leta umushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu tubasigurira yo imigambi dufise n'ukuntu tubona kumbure hoba impinduka muri iki gisata mugabo zikaba impinduka zidasiga inyuma abasanzwe bakora uyu mwuga na cyane ko bamaze imyaka myinshi barawugorewemo. Muri ivyo rero mu byo dusaba hakaba harimo yuko leta yobishiramo inguvu ikabifata ibibazo biri muri iki gisata nkama. Ni ukuvuga yuko hari ikintu nyamukuru dukunda gusaba yuko bo dushiriraho ikigega cy'ubwishingizi kugira amabanki aya mabanki asanzwe akorera ngaha atwizere kuko bigaragara neza yuko ubuko bintu byifashe aya mabanki y'ubudandaje atakunda kwizigira cyane abakora uyu mwuga wo gutwara abantu n'ibintu bivanye kumbure nuko biboneka yuko ari mu ruhombo.